Rero iyo dukeneye nk'ahantu dukubona ko hakeneye amapoto y'ivyuma cyane cyane nk'aho usanga hari amazi menshi canke izi projet ziba ari projet ziriko ziraba finance n'ababayere twaraje dukoresha amapoto y'ivyuma. Rero amapoto y'ivyuma murabona ava hanze. Ucibona ko ari ya madovize dukenera dutwara mu bihugu vyo hanze. Kirafise imiringoti iva muri irya chaudière. Irya chaudière ni igikono kininiya gishuha giteka amazi gaca kizana ngaho muhisha. Rero ipoto zuzuye ngaha ahuzura n'ipoto 25 kiya ca kabiri 25 iki kinongo kijamo amapoto 50. Rero mu masaha 3 ipoto ibikomeye ishobora kuvamwo ukayiterura ukayitwara aho ushaka. Abantu baronka akazi kandi wa mugambi wa leta urangurwe tudakenera n'amafaranga menshi yakava amahanga. Niyo rero twavuga tuti iyi poto rero en béton armé, poto électrique en béton armé niyo nyishu. Hariho umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu. Uwo mugambi rero ntushobora gukwiragizwa mu gihugu tudafise ibikenewe cyane cyane murazi ko bakenera insinga amapoto n'amatransformateur, ariko muravye ikintu kizimba cyane n'amapoto. Ajya amapoto y'ivyuma cyane cyane ava iburaya. Twebwe rero turavye umugambi leta ufise wo kwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu, twamenye ati ntushobora kuranguka tudafise amapoto ngaha mu Burundi. Amapoto rero ngaha mu Burundi ashoboka yari poto ambwa. Izo nazo murabizi ibiti byacu ntibikomeye, ugishinze haciye imyaka 5 kirasenyuka. Haba murazi yuko n'amashamba yacu ari make. Tukavuga ati rero kugira ngo ntizuze dusange Burundi bwose bwabaye ubugaragwa, reka rero turondere ikintu kizotuma environnement bidukikije bikingirwa, abantu baronka akazi kandi wa mugambi wa leta urangurwe tudakenera n'amafaranga menshi yakava amahanga. Niyo rero twavuga tuti iyi poto rero en béton armé, poto électrique en béton armé niyo nyishu kugira ngo uwo mugambi wa leta ukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu cyose ushoboke. Ipoto metalike iva hanze yovunjwa amapoto 6 murayadukura ngaha. Mwabonye imbere uri kure ugira ngo ni icuma, ngira ngo mwavyiboneye umenga ni icuma uri kure. Nuvuga rero amapoto araramba cyane, ngira ngo ni imyaka 200 300 kuko nta na hamwe turagenda twumve ngo poto metalike bambe poto en béton armé yahenutse canke yasha kiretse bayigonze nawe niwo wigonga riko niwe wokwibomba kuko kirakomeye cyane. Hanyuma rero burana ziya poto metalike ziranabungwa, iyo zimaze iminsi ikiya cuma kiragwa ingese, hama rero usanga kirahenutse. Iki ni kigwa ingese dufatiye no ngaha muri plaine mukiyaya hari gitumba. Nubuwa rero burya igitumba umunyu rero no kucyuma birazirana. Ushinze rero poto metalike ngaha nuzeze wimvira uti wakoze, uzoca ugaruka mu myaka 5 imyaka 10 uvuga uti ya poto urayisubiriza. Ubona ngaha turi mu ruganda rukukira ishiramwe Musumba Steel. Iyi ni projet yitwa Musumba Steel Electric Poles and Accessory. Umugambi wacu uraba igikorwa cyo gukora amapoto y'umuyaga nkuba akozwe mu bikoresho kama dusanzwe dukora ngaho iwacu: mucanga, gravier, isima n'amaferabeto. Amaferabeto dukoresha ntavi iwacu ava n'amaferabeto y'ubwoko buri special naya mubona ngaha amaferabeto asanzwe. Igikorwa canke processus ihera ngaha. Iyi mashini mubona ngaha ni mashini ikata iferabeto.
igakata ku madimension tuba dukeneye. Hariho poto za basse tension, ni poto zifise uburebure bw'imetero 10. Hariho poto za moyenne tension zitwara umuyaga nkuba kuri distance ndende. Ni poto zera ku metero 12, metero 13 ni metero 14. Rero iyi mashini mubona ngaha ni mashini kata amafera beto zihuye n'amapoto tuba dushaka gukora. Fera beto canke ivyo vyuma dukoresha bivuye ngaha uca tubizana aha bagaca bazishira mu madiske. Amadiske n'amadiske dukoresha mu maforoma kugira ngo ipoto tuyikwege ihagarare neza dushobore kwishiramo beto kandi ikomere. Tuvuye ngaha kuzambika amadiske tuca tuza ngaha abamubona ngaha nabo twita abaferaeri, n'abantu bakora ivyuma amafera beto yacu bagashiramwo ama etrier ari circulaire. Urabona ko poto yacu ifise forme iri circulaire mugabo conique. Ama etrier aratandukanye ku madiametre bivanye n'uburebure bw'ipoto. Tugira ikintu bita armature de flèche. Ipoto bahejeje kuyikora ngaha bayikora mu minota itarenga 20. Armature baba bahejeje kuyikora. Bahejeje gusuka ivyuma aya mubona ngaha n'amaforoma. Izi foroma nizo ziduha uburebure bw'amapoto tuba dushaka gukora. Iyi foroma mubona ngaha ni metero 10, ariyo foroma z'imetero 12, ini metero 12, ari metero 10, 12, 14. Baba bariko barazihanagura kugira ngo ipoto ize isa neza, hama tudushiramwo n'umuti ushobora gutuma ipoto ikomera kandi idashobora kunwa amazi mu gihe ibiri kuri tere bamaze kwishirako insinga. Kandi ivyo bica bituma kuko itanwa amazi n'umuyaga utinjiramwo, bica bituma ipoto iramba ikamara imyaka myinshi. Bo nagomba ndamenyeshe yuko aya mapoto yacu duhejeje kuzikora bakazitwara kuri tere, ni ipoto ishobora kumara imyaka hagati y'imyaka 90 n'imyaka 100 iyo itahuye n'impanuka ngo umuntu bayigonge canke igiti kiyigweko canke inzu ibomokere isambukireko. Tuvuye ngaha mumure baje kuzihanagura, baca bazana mu izo foroma, baca bazizana gushika kuri iyi meza. Iyi mashini mubona ngaha ni mashini dufasha guharura ibiro vya gravier tuba dukeneye, ibiro vy'umucanga tuba dukeneye, n'ibiro vy'isima tuba dukeneye kugira ngo dushobore gukora ipoto zacu. Nk'ubu akarero gatonya nko ku ipoto y'imetero 10 dukoresha ipoto y'imetero 10 ibifise ibiro 840. Muri ivyo biro 840 tuba dukoresha isima ibiro 300, bisigura imifuko 6 kugira ngo ipoto yacu ikomere. Hama ibindi biro byose bari umucanga na gravier kandi byose biba biri bien dimensionné, biba biri ku ma mesure, biba biri bien programmé. Iyi bake mubona ngaha niyo ijamwo yo gravier yo mucanga. Reka babereke akarero gatonya ingene iyi mashini ikora. Iyo ni gravier ya mbere isohotse, iyo n'umucanga. Iyi ni gravier igira kabiri mubonye. Hama bica bimanuka muri iyi tonware mubona ngaha hasi. Aha iba imaze kuvanga. Iyi rero iyi mashini mubona ngasi ikibiduza hariya hejuru muri ya mashini yo hejuru mubona. Iyi mashini iri ngaho hejuru bayita mélangeur de béton.
Mélangeur du béton akazi kayo ifata ya gravier wa mucanga na ya sima ikabivanga, ihejeje kubivanga igaca bishira muri distributeur. Iyo beton yacu imaze kuvanga imaze kuvanga n'irya mashini ikisuka muri distributeur, hama distributeur igaca itwara ibeto muri ya foroma irimwo ca cuma cacu hariya. Yuko bihuye umufuniko ni foroma. Iyo bidahuye ni heza ngo ifatani. Yo hariho joint na ntoya ni ipoto tuhejeje kuyikora urayibona ipoto isa nabi. Bitezwa kunwana. Aha rero ca twugara iforoma. Hari ibikorwa bimwe bikorwa n'imashini n'ibindi bikorwa n'amaboko, ariko gusera aya maburo dufise amamashini yabigenewe kandi yo mu buhinga bwa none akoresha ipepu n'amavuta, systeme hydraulique. Aha bariko barayitwara kugira ngo bayegeze batanguye gufunga ayo maburo kugira icyo twita serrage. Aya maburo tumaze gushirako umufuniko kuri foroma ca twugara. Tumaze kuyugara ca tuyizana ngaha kuri izi mashini. Imashini mubona yitwa centrifugeuse. Ni mashini idufasha gutsindagira ipoto yacu mu buryo mu buhinga buteye imbere. Irayizungurusha kuri vitesse zitatu. Imotere yayo iri hariya murayibona, ni motere niniya cyane. Mu bisanzwe ipoto ipima hafi toni, iforoma igapima hafi amatoni 2. Rero ikintu gishobora kuzungurusha ipoto zibiri zifise amatoni 3, amatoni 6, mbako kiba gifise inguvu nyinshi cyane kandi kuri vitesse niniya cyane kugira ngo ipoto ishobore gukomera hama no kuresista ku ma charge atandukanye izokwikorera. Hama ivuye ngaha aha twituruna iminota 10, hagati y'iminota 10 n'iminota 12 tugaca tuyishira aha muri iki kinogo. Iki kinogo rero kirafise imiringoti iva muri irya chaudière. Irya chaudière ni igikono kinini gishuha giteka amazi gaca kizana ngaho muhisha. Rero ipoto zuzuye ngaha ahuzura n'ipoto 25, kiya ca kabiri 25, iki kinogo kijamo amapoto 50. Rero mu masaha 3 ipoto ibikomeye ishobora kuvamwo ukayiterura ukayitwara aho ushaka. Hamwe turindira dekofra kudekofra iminsi 21, aha twe tubikora amasaha 3 ipoto ivamwo ikomeye cyane ugashobora no kuja kuyikoresha kuri tere ubishatse. Rero procedure zo mu ruganda nizo, hama hacasigara amamashini asohora amapoto hanze. Ukurana kwa samapoto twoterura n'amaboko byoroshe, ariko dufise amakrane aradufasha gukuramwo amapoto mu kinogo. Dufise izindi viseze zidufasha kudevisa amapoto tuyakura mu maforoma. Hama dufise n'indi mashini ikidufasha gusohora amapoto hanze. Murabona ko hanze hariho crane, indi mashini niniya idufasha guterura amapoto no kuyapakira mu modoka agenda gukora ico yagenewe. Murakoze cyane. Kuri Regideso
twege akarusho kanini nyambona tuzoshobora kunguka kuri uyu mugambi. Ubwa mbere na mbere bwo iyo dukeneye amapoto akomeye kuko hanini inyubu twakoresha amapoto y'ibiti turavye ubwishi amapoto twakoresha meshara y'ibiti hanyuma harimo n'ay'ivyuma. Rero iyo dukeneye nk'ahantu dukubona ko hakeneye amapoto y'ivyuma cyane cyane nk'ajyo usanga hari amazi menshi canke izi projet ziba ari projet ziriko ziraba finance n'ababayere twaraje dukoresha amapoto y'ivyuma. Rero amapoto y'ivyuma murabona ava hanze ucibona ko ari ya madovize dukenera dukora mu bihugu byo hanze. Rero nka Regideso akarusho mbura tuzogira ndizeye neza naho ntarabona igiciro ndizeye neza ko ipoto ambeto narume izobizimbuze gusumba peto y'icuma kuko ubwa mbere bwobwo ikorewe ngaha la main d'œuvre barazimbutsa aba bafundi mwabonye babikora bakoresha iminwa manevre bahemwa amafaranga y'amarundi. Kuri twege turabona yuko giciro kizoba kizimbutse kizoba ari gitonyo ugereranije na poto metallique. Hanyuma ndiko ndasubira inyuma ndavye aho ipoto metallique na poto ambetonarume eske zikora hamwe zikora bimwe aho nabonye heshi ahashobora gukora poto metallique poto ambetonarume hakora. Rero twege nitwasanga kandi turavyizeye ko poto ambetonarume izo bizimbutse gusumya poto metallique urumva ko regizo bayungutse. Hanyuma ikindi naco délai de livraison eske bitwara imisi ingana gute twaraduzikomanda mu Bushinwa twaraduzikomanda muri Turiki izo poto metallique tuyikomanze ngaha mu Burundi urana ko kwizogira gute izotishika n'ingoga. Turabona yuko akarusho muri Regideso kazoboneka cyane haba ku mwanya hamwe no ku buryo ku giciro